shigikiye murabona mwebwe arigiye mufata ama selfie muri kuririmba indirimbo za Davido ni babazi sivyo kora indirimbo yanje indirimbo ya Bafizo cyangwa indirimbo ya Satubi cyangwa indirimbo y'abartiste yo mu Burundi azokubona basaka avuga urya mukobwa yagize gukora ka video challenge kanje erega singombwa tuvugane nimba unyandikira sinda kwishyura cyangwa nimba unyandikira Bafizo niba kwishyuye ntucyo kuko na Davido wa Chris Brown urakora ama video yabo ntibarakuzi urumva rero fata ikintu cyose ugishire nk'umujyaro sivyo teza imbere umuririmbyi wanyu ntunyandikire ngo wewe uragara ntunyishura Davido mwandikira kwishura kuko ama video yiwe ama video ko natudukorere sivyo uduteza imbere ubundi azoyibona wayikoze no azoyikora avuga kanakara yikoze nagenda yikoze mwese mukoze tuzotera imbere ama views azoba menshi kuri YouTube tuzakwiza ama 1 million ya views mugabo sans vous ntituzoshobora gutera imbere. Ndetse kwandi kuba mutakandi uza takamwe Black TV kamwe com so gatso Facebook n'icyo kimwe ndakunda cyane ni kuri micro ndi kumwe na Avi Smith la voix originale ni wa wundi nye turi kumwe wa Madrid wa matatuage just bikwiye nakiyo gibuze mwe vyose umuririmbyi w'abarundi umuririmbyi w'igihugu umuririmbyi wa diaspora umuririmbyi w'abantu bose no musi busanze mu ntara ya Ngozi ho yaje mu giteramo navuga yuko cyateguwe na Miss na Point Entertainment cyitwa Miss Ugasaka baturu umukobwa mwiza soke ntara ya Ngozi Avi twamukije none wewe nishaka kuvuga utangiye kuvuga ngo ujya amadredi ujya amatatuage none ngaho message iri kwa Tanzania hii ntakuzi nakuza amadredi amatatuage kura vya none nima kubisemererera okay poa tubwa niba kumenye ko ya Smith turavuga none urumva kugira bamenye ko ari Alvin Smith waza kuvuga amatatuage n'amadredi urumva utayivuze ivyo ntibashaka kumenya ko ari Alvin Smith none aho igani bakiyo tufise nk'abo baririmbyi abajournaliste bagufi mwe murakora nakice ifo yuko mwa muri abamishimira kuri apana kuza murakuzanira amake bakiga cyo gito kirazivye man David la voix originale original Bananga abayizi barayizi sananga abayizi barayizi koti nanga braz unaanza mimi ndabiheba Afrika yo muri Black TV kari okay sawa meze neza usigambe dukoranye kasi jyanyu oya watuzogoma dukorana rega ntacyo dufu kuzo kumumara imisi yose nanje hanye poa ni sawa none kwenda shima nawe turamshukuru Allah waje muri evenement ya Miss Ugasaka nkawe Avi Smith uyibona gutyo evenement boje naje muri evenement ya Miss Ugasaka mugabo mundi mwanya naje gucigikira umuntu wacu donc je veux dire umukobwa ara ujya no Saiba turi muri CIEP turi muri ntuzenya association imwe donc jewe nk'umuririmbyi turi muri association imwe ntegezo kuja kumusutena genre kumushigikira tu vois et parce qu'on est une famille et si on est une famille tugezo gushigikiranira mu mahigwe no mu marushwa ya c'est pourquoi je suis là si c'était pas elle je sinari kuzanga CIEP uragenda kubaza ntuzenya Madame Caritas araza gusigurira okay ko je yashaka dusiga ko uvuze muri no umviriza iyo ni indi sujet uragenda kwa Madame Caritas umubaze CIEP niki aragusigurira jewe ndi muririmbyi okay je mbaza la fashion originale niki cyangwa Alvin Smith niki ndagusigurira ndakubwira ni mu rappeur sans cœur ni peur mais swagger great uwo mwaje gushigikira ndavuga gatoye ko ni muri evenement Miss Ugasaka mwaje mwese azo mu Islam ubwo uri kuraba neza ubona yuko kisito nk'imico dufise cy'amico yabo ishigikira kuja mu byo ba mode cyangwa byo Miss none ndakubaza urumva rero wewe nimba ufise tala urumva yuko ushobora kureka kuyikora ngo kubera idini ryawe none iryo dini ryawe ni utashika ku ndoto zawe ese bazavuga wowe bireke ngo hano amahera ari kuronka hariya ngo hano tuyaguhe umuntu wese akora ikintu umutima we ushaka nicyo akunda ubona ushobora kumbuza gukora ikintu ngo kubera idini cyangwa no cye nkora icyo umutima wanje ushaka man ya idini wi respecta ubu iri respecta okay donc idini na talent y'umuntu ni ibintu bitandukanye great nta kikatose tureka ivyonje kubahana cyangwa byo kugira iki uri kuraba neza exactement ingene ameze ingene umuzi n'ingene n'amahigo uwo mana projet ko biko sidatse ko yitse ko ndaze muragenda murazinanye uragendana n'umudemo wanje
no pasha kwa mudemo wawe préciser la question muragenda kwa muri groupe imwe ya siebe ya great umama yigwangana gute ujya tuzwa gusinda uko je la vache original kuba navuye Bujumbura nkaza ngaha Ngozi nikuya ndi sure yuko umuntu nje gushikira tegezwa gusinda bon natosinda ibisigo yuko jewe icyo bakinzanye ngaha ngo ni mpaka atsinde icyo kinzanye ngaha nukumushigikira asinda adasinda nukumushigikira sivyo none abone yuko Alvin Smith nawe ntatsinde mugabo kameme yaje kunshigikira projet yari kubwimeka projet nyabaki yiwaza ku president braza numudemo wanje je nakubyanje kumushigikira nk'umuntu turi kumwe muri association imwe ije ama projet vyiwe ivyo nivyo braza waye ma question yawe man vipi great Miss Gasaka yarateguwe na Pond Entertainment isazuri irongowe na MC Panda Blaze ayitegura umwaka myaka iheze yitabaye je nakubwira nkawe ndazi ko umuririmbyi byose biracanga byose uri kuranga niki yategurwa niki yakayitegurwa ubona bimeze gute je miteguro je muri salade naho ntarashika hari ndabe ibintu ngene bimeze mugabo ko ndabibona ni salade kuri bon na bandanye tuje ndamuteye intege nyene nka Alvin Smith yamubwira iki Panda je nomugira ko aje we bandanye tuteza imbere province nyine uteza imbere n'igihugu none ari kindi bashaka ndamubwira minoti be Alvin Smith ndamubwira nyemvite ashaka kwevita kuko nawaje bise nabandi ubona muri iki ndazo wajya akaya rutagashakana je nta kibazo kuri kabisa tuzokorana bishatse cyangwa ni projet mu pano gatika tuyipanga indi tuyipanga ni projet urumva je ndazana maranje nakazana yiwe amadukapanga projet cyangwa ni wewe ankenera akambwira wenda ukene kuzokumvita muri projet yanje urashaka guzura préciser ibibazo byawe la vache originale qui traverse la mer sans bateau rappeur sans cœur ni permet soit guerre oh là là yega uri umukobwa uri muri ya competition wakoze ugitsinda braza navuze yakaba mumvirize neza none jewe ndi nkumi none uri kwanga nk'inkumi yakaba ndi nkumi man niwe nkunda zikuzikundi basi wewe yakaba uri nkumi wari kugira iki cishiro cyo kibazo kwanza je numeshe ko nawe ntumbazi naje ndi muri rimvyi iki ndumbaza gute ngo ndakubaza nawe umbaza gute kandi je naje ndiko ndakubaza ngo yakaba je ndi nkumi okay ikibazo kirakugarutse ko yakaba uri nkumi wari gukora iki Laki kiyo kubera iki adeje kubaji kiyishwa daboro umviriza suko batujya man apana kuzorampiyeza jewe uri kurampiyeza ngo yakaba ndi nkumi nawe kishire kuco kibazo braza yakaba uri nkumi ukaza kurepresenta ngaho wari gukora iki kugira ngo nk'amahiko ndakubajije washaka kunyishura nje cyenda kwishura guys c'est Alvin Smith la vache originale l'homme qui fait quoi l'homme qui traverse la mer sans bateau umwana ubura kunwa yamatina wose wayibagiye oya je nta ndi mazina mani nayo nyene cocaine kwirika cocaine ndageme mugabo yandi cindayeme cocaine nyene great guys la vache mugwera heze kino cacu ishakubaza nk'abafonzi ndababariza mu kibaza cabo uri hagiye imbere yabo baza kubona nka vache original basazamenyereye mu byo zitandukanye mbega za gutwereka ikintu canke biza kuheda kugenye gusaze gushigikira bisanzwe gute micho kubako mta ukoko no kuyanje man no kuyawe none atayikwaje no nawe ushaka iguguci nayo yambaye 4 man iguguci ni uba barazimba barabizi bari kwa telefone oya reka nkure mu kodera zitariga wowe nako kwa telefone wa telefone harumura kutsi wewe baseko okay sawa akuzi ndabazi great okay waza kutweka ikintu performance cyangwa ikintu cyacho cyose je nakubwiye je sindi umuvite ngaha kubera ikindi ushobora kuririmba jewe sinoririmba jewe bantumiye abo muri siep saba bapanda banyu bantu basisi bo bantu ngisanga nge narungise na boss yo muri siep kene ushigikira mushika urumva je shobora kujya kuririmba ngabo bamaye amahera no genda great reka doreze gatoyi gusa unyemere gatoye ndakwazi kwenza kuvyeke muziki waga muri rusange ndekane cyane rero tugiza kumbaza ivy'umuziki ko ari muri rimvye ahubwo wowe kumugereranya n'inkumi uzana ibindi erega wowe no ndabona bazakoze byakuzanye ngaho ingozi wowe ndabimenye wowe gusanze ngaho ingozi watu habavuga ati ravaje adoganye inkumi no je na wowe man je ndafise umugoro yise nawe nibiganiro byandi bantu wewe igiye wazangani wasaze ndikunda vuga n'umugore wanje none ivyo bindi by'inkumi ubikuye nibenda kubaje kugira ngo bidutomore kugira ngo ndagusize nkaha anye watingo umviriza nagusize nkaha ingo umviriza we journalist abajournalist bagufi muragorana wasaze ndikunda vuga n'umugore wanje ku telefone ha mukaca utangura kandi
aho yo grand frère no oya ndakubajije kubera kukwaza n'ibisanzwe akuri mani urabona inkumi ni kintu turavuga ujye n'umugore wanje donc a place nje nkala place y'inkumi ujya canyo kipa tukaba tuvugana hajya mandi ko ndavugana n'inkumi basi sasa great ntaje gasto byazi by'inkumi basi tubireke kuko ndazi yuko bigoye gutahura ariko cyakubaza gatoyi wakwaye nakobwa babiri nga muri Buja Flavor ndiko ndaza kucita ndacha kuri yakoti ya Miss Gasaka hariho Miss no Shani Queen hamwe na Kivorivori Mrs Kivorivori ninde Estanish mwakora ndimbo bakobwa na nuze na Ines Rajgu nuze na Ines kutamushyira Ines Rajgu yes sir great uriko uraba ko ngiko rakora ukora n'ingere muziki uraduga muri usange industry ubona ubaha zingana gute ubaha ingufu zingana gute nsinde ko rutawuri kibazo cyawe manibaza cyane kuri Miss Gasaka ko biri ko stage muri Miss Gasaka none ndakubaza nimba uri kuri beza muri Miss Gasaka Shani Queen Estanish bari muri Miss Gasaka ujama sha umujama makisyo yiwe cyangwa ndakisi basi uro abuzyo muri Miss Gasaka abakobwa bose bagiye muri competition ya nuzenya ya Miss Gasaka jewe ndabakunda bandanye muba supporting hama nabo nyine babone yuko umushyigikira bajya ntibashobora kugira sivyo no bari bishobora kwishyura okay kolabo haye bajya abandi bari n'ivyo zo banda ho abakobwa bakora bogira nawe wewe yaba uri umusani naca ndagukora kolabo shaka kolabo shaka bajya n'ivyo gitsina none ushaka rero ndabazungu kwe bose wundi nabaje batabona be moment gatoya Travis Smith ndabafite projet nyinshi cyane mugacyo kuzivuga nga wowe wumva ndazivuze ari cyo nobana projet nyinshi zirahari nyinshi zama comedy projet zo none nimba afite projet kuvuga mushika we cyo ndazivuga urumva bose barongo urumva ne umviriza rero nuvuga ngo aba projet ni nyinshi cyane zufise mwene data tuzozikora kandi muzozibona mukasi no garagaza abakuzi banje ndabona umusore wanyu asigaye atagase sikensa neza murayibona antuka kubwanyu mwebwe abafana mwebwe munibo muri ababosi bacu twe nimba twambara neza nimba twega sizi ko no yivuga ni kubwanyu mwebwe sivyo none natwe cyo nabasaba nuko mwandanya mudushigikira mudutera intege twebwe abasani banyu twebwe abana banyu b'igihugu cy'u Burundi kuko mwebwe mudushigikiye murabona mwebwe ari giye mufata ama selfie muri kuririmba indirimbo za Davido ni babazi sivyo kuri indirimbo yanje cyangwa indirimbo ya Bafizi cyangwa indirimbo ya Satpi cyangwa indirimbo ya Artiste yo mu Burundi azokubona basaka vuga urya mukobwa yagize gukora ka video challenge kanje erega si ngombwa tuvugane nimba unyandikira sinda kwishyura cyangwa nimba unyandikira Bafizo niba kwishyura n'icyo kuko na Davido ba Chris Brown bakora video yabo ntibarakuzi uba rero fata ikintu cyose teza imbere muri review yawe ntunyandikire ngo wewe uragara ntunyishura Davido mwandikira kwishura kuko ama video yiwe ama video ko natwe dukorere sivyo uduteza imbere ubundi azoyibona wayikoze no azoyikora avuga kana karayikoze nagenda yikoze mwese mukoze tuzotera imbere ama views azoba menshi kuri YouTube
tuzakwiza ama 1 million y'ama views mugabo sans vous ntituzoshobora gutera imbere.